dufite akanyamuneza kenshi cyane kubona Imana yaradushoboje, ni nawe tuje gushimira ingene yadushoboje kurera urugwaruka, tukaba dushoboye gusohora ku nshuro ya gatatu y'imikangara ihejeje amashuri yisumbuye muri ibi bisata bibiri byo guhingura ibifungurwa biva mu biterwa n'ibiva mu bikoko. Rero iyi nshuro ya gatatu tugiye guha impamyabushobozi imikangara ishika kuri 23. Sindoreka rero imbere yuko tubaha izi impamyabushobozi kubibutsa iri shure ibiriranga canke naho twifuza gushika. By'ukuri twifuza gushika aho tubona ikibano gihindutse, gihinduwe n'inyigisho z'akanovera zishimikiye ku rukundo rw'Imana. Tukaba dufise n'igikorwa cyo gutanga indaro y'akanovera ifatiye ku rukundo rw'Imana, ishikiriza ku kuvumbura no gushira mu ngiro ibyo bize mu gusohora imikangara irangwa n'akarangamutima kandi biteguriye guteza imbere ikibano cyabo. Iryo hangiro niryoroshe, ariko turashima Imana ingene turiko turashikako. Rero kugira ngo ishure rishike kuri iyo hangiro cyangwa iyo ntumbero harimo ingufu nyinshi, uhereye ku babyeyi, abarezi, abarongozi b'ishure, intwaro n'ikibano cyose. Ivyo dushize hamwe turiyumvira ingene ivyigwa bigenda. Cyo gituma dushira ingufu cyane mu gutunganya neza ivyigwa, guhimiriza abigisha mu gutegura ivyigwa no gushiraho imyanya abanyeshuri bashobora gutahurira rimwe bose. Turashyiraho imyanya yo gusubiramo ivyigwa haba mu gitondo canke nyuma y'umutaha. Turashyiraho ibyo kugaburira abanyeshuri kugira ngo bashobore gukorana ingoga maze ivyigwa bishobore kwinjira. Turategura ingendo shuri kugira ngo ibyo badashobora gukorera ngaha canke kubonera ngaha babibonera ahandi, nko mu kugendera amahinguriro, inyubako n'ibibanza ratiro bimwe bimwe. Ivyo bikabafasha guteza imbere ubumenyi bwabo. Turashyiraho kandi ni inyigisho ziri ku bana baba bafise ibibazo cyangwa abanyeshuri bafise ibibazo byo gutahura n'ingoga, byo twita enseignement spécialisé. Turashyiraho uburyo bwo kunguruza abanyeshuri kugira ngo abanyeshuri n'abigisha kugira ngo babe ku mwanya maze ibyigwa bishobora kugenda neza. Ibyo bintu ntibyabaye impfagusa kuko byarazanye umusaruro. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2020 abanyeshuri bose bakoze ikibazo cyo mu mwaka w'icenda bama bamenya bose uko baba bageze mu w'icenda. Mbere ibice birenga 50% bakunguruzwa bakaja mu mashuri y'indaro. Mu mashuri y'inyuma y'ishure shingiro post fondamental tumaze gusohora inshuro zitatu. Ku mwaka w'ibihumbi 2022 80%, kuva ku mwaka w'ibihumbi 2022 80% barenga baratora ikibazo ca leta. Mbere nk'igisata ca conducteur de travaux coco kikaba kimaze kwikurikiranya inshuro zitatu bamenya 100%. Niko twese turakora mu kwitanga kugira ngo dushike kuri uwo mwimbu, ariko by'umwihariko turashimira aba baregwa bobo bumvira impanuro bakatwumvira, bakumvira abigisha, maze bakaba bashoboye gutera ino ntambwe. Hariho bamwe byaza biragora, ariko kubw'impanuro baronse bakazigendera uyu munsi bashoboye kuronka izi mpamyabushobozi. Turashimira abayobozi, abigisha, abagize ubuyobozi bw'ishure bafashanya mu bisata bitandukanye, mbere n'abo mu isuku, abategura ifungurwa, abajeje umutekano, abo bose ingufu zabo zarashutumye dushika kuri uno mwimbu. Turashimira abarongozi b'umuryango Harvest Initiatives
kungene bitanga mu kuronsa byankenerwa ishure kugira ngo ishobore gutera imbere, ndetse bakanadutegurira n'amahugurwa igihe cyose bikenewe. Bategura ingendo bakatugendera kugira ngo dushobore gutera intambwe mu buhinga bwo kwigisha. Turashimira abaterankunga badufasha mu buryo butandukanye, haba mu kuronsa byankenerwa ishure, ariko kandi no mu kurungika imigwi imwe kugira ngo yaba abigisha yaba abanyeshure baronke akaryo ko kuvumbura ubundi bumenyi mu kuganira nabo, ndetse no gushira mu ngiro ibyo bize. Hari n'igihe usanga baronka akaryo kuvuga zirya ndimi mvamakungu kuko zibafasha kuvumbura ubumenyi haba mu bitabo canke kuri internet. Turashimira abavyeyi dukorana kuko nabo baradufasha. Rimwe na rimwe turagiranira amanama bakadutera ivyiyumviro canke bakumvira impanuro twabahaye kugira ngo bashobore kubandanya gukurikirana abana muhira. Nubwo ibyo byose bigenda neza, ntiturashika ku ntumbero yacu 100%. Turashafite byinshi dusengera kugira ngo tugere aho twifuza kuri ya ntumbero nyamukuru.